Mu Burundi abantu batatu barishwe, abandi bashika kuri 200 barafatwa ku mvo z'amatohoza mu ntara za Cibitoke na Muramvya mu mpera z'indwi iheze. Utaba twari tubanye neza cyane, ndibaza mu bantu benshi nta n'umwe yanka, twari tuzi imbere ko atanu umuntu yamuvugirana, ariko ntawe yavugisha. Byadutangaje ukuntu yarenganye kandi atakibi yakorera abantu. Uyo ni umubanyi w'umutama w'imyaka 69 yishwe n'abantu bataramenyekana muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke. Guhera kuri uno wa mbere ingenzi ziza mu Burundi ziciye ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye ca Bujumbura, uwo bazopima bagasanga ata COVID-19 afise azoca ataha, mu gihe bahora bamara imisi 4 mu kato bakurikiranwa. Ibanki zijejwe amajambere mu mugwi G7 w'ibihugu bikomeye kurusha ibindi ku isi mu vyerekeye ubutunzi zemeye guha kompanyi zo muri Afrika imiliyaridi zirenga 80 z'amadolari. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuyobozi mukuru w'urwego rujejwe umutekano mu bushikiranganji bw'ubutungane John Demers yatanze imihoho mu mabanga yiwe inyuma y'ivyagirizo k'urwo rwego rwasumye urusaku kuri bamwe mu badepite n'abamenyesha makuru. Idonido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ibanki zijejwe amajambere mu mugwi G7 w'ibihugu bikomeye kurusha ibindi vyo ku isi mu vyerekeye ubutunzi zemeye guha kompanyi zo muri Afrika imiliyaridi zirenga 80 z'amadolari. Eugene Mukankusi araduha ibindi kuri iyi nkuru. Izo banki z'iterambere zikomeye zo mu bihugu bikize kurusha ibindi ku isi ziyemeje kuzaha ayo makompanyi n'imishinga ayo madolari ku myaka 5 iri imbere. Ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI kigereranya ko Afrika yo mu majyepfo ya Sahara izakenera inyongera ya miliyari 425 z'amadolari uhereye ubu kugeza mu mwaka wa 2025. Ayo agenewe kurwanya COVID-19 no kugabanya igipimo cy'ubukene bwakajijwe n'icyo cyorezo. Ako karere kanazahajwe bikomeye n'ihindagurika ry'ibihe, kandi iyo ndahiro ya miliyari 80 z'amadolari yarahiwe ku nshuro ya mbere n'ibigo Development Finance Institutions DFI mu magambo ahinnye byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburayi no mu bindi bihugu byo mu itsinda rya 7 G7 bikungahaye ku isi byiyemeje hamwe gufasha umugabane wa Afurika. Iyi ntambwe itewe mu gihe ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bihagurukiye guhangana n'Ubushinwa hamwe n'Uburusiya, ibihugu birushaho kuvuga rikijyana mu bijyanye na politiki n'ubukungu muri Afurika. Indahiro yo kuri uyu wa mbere yabaye nyuma y'uko mu mpera z'icyumweru ibihugu 7 bikungahaye ku isi byijeje miliyari 1 inkingo za COVID-19 ibihugu bikennye kurusha ibindi ku isi kuri uyu mwaka utaha. Hari n'amakuru avuga ko ibyo bihugu birimo kureba uko miliyari 100 z'amadolari ikigega mpuzamahanga cyateganyirije ibihe bikomeye yazashyirwa mu kuzahura ubukungu. Urakoze Eugene. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuyobozi mukuru w'urwego rujeje umutekano mu bushikiranganji bw'ubutungane John Demers yatanze imihoho mu mabanga yiwe inyuma y'ivyagirizo k'urwo rwego kwasumye urusaku kuri bamwe mu badepite n'abamenyesha makuru. Ibindi na Thomas Kamirindi. John Demers ategeka urwego rushinzwe umutekano muri Minisiteri y'Ubutabera kuva mu kwezi kwa kabiri 2018. Yashyizweho n'uwari umukuru w'igihugu icyo gihe Donald Trump. Mu cyumweru gishize ibitangazamakuru bitandukanye byashyize hanze amakuru yemeza ko muri uwo mwaka w'2018 urwego rwategetse ibigo by'ikoranabuhanga binyuranye by'umwihariko Apple kuruha amabanga yose ya telefoni z'abadepite 2 b'abademokrate n'iz'imiryango yabo. Uretse bo, uru rwego rwategetse Apple gutanga n'amabanga yose ya telefoni z'uwari umujyanama mukuru wa presidence mu by'amategeko n'umugore we. Rwategetse nanone Apple kuruha amabanga yose ya telefoni z'abanyamakuru b'ibinyamakuru 2 bikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, 4 ba New York Times n'abandi 3 ba Washington Post. Aba badepite n'abanyamakuru bari bafite uruhare mu bucukumbuzi ku ruhare Uburusiya bwagize mu matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo mu 2016. Apple yabwiye ikigo ntaramakuru AP cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwikeka ko hashobora kuba hari n'ibindi bigo by'ikoranabuhanga nabyo byategetswe gutanga amabanga ya telefoni z'abantu bagera ku 100. Muri uru rwego Microsoft yatangaje ku mugaragaro ko nayo yabitegetswe mu 2017. John Demers azava ku mirimo ye burundu ku itariki ya 25 y'uku kwezi.
ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu ONU bijejwe uburenganzira bwa muntu bivuga ko bifise impungenge kw'ihohotera rikomeye ry'igipolisi ca Tunisia. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Ibyo biro muri Tunisia uyu munsi kuwa mbere byavuze ko bihangayikishijwe n'ibikomeje kuvugwa ku ihohotera rikomeye rya polisi mu rugomo rukorerwa abigaragambya bamagana ibyo bikorwa bya polisi mu majoro 6 mu murwa mukuru Tunis. Imyigaragambyo yadutse nyuma y'uko hagaragaye video yerekana umupolisi yambika ubusa kandi agakubita umusore bigateza uburakari ahantu henshi. Iyo video yanenzwe n'amashyaka ya politiki n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu na Perezida Kais Saied. Minisitiri w'intebe Hichem Meshishi yavuze ko abofisiye babigizemo uruhare batawe muri yombi kandi ko ibyabaye bitemewe. Mu itangazo, ibiro bya ONU bishinzwe uburenganzira bwa muntu muri Tunisia bigira biti urwo rugomo rukomeye cyane kandi rukomeje gukorwa kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka rwerekana ko hakomeje kuba imikorere mibi imbere muri serivisi z'umutekano. Mu myigaragambyo yo mu kwezi kwa mbere polisi yataye muri yombi abantu barenga 2,000, abenshi ni abari batarageza ku myaka y'ubukure. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yavuze ko amagana muri abo bafashwe nabi cyane bakorerwa iyicarubozo. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yavuze ko urugomo rubarwa ku bantu ku giti cyabo, ko rutari mu ngamba za minisiteri kandi ko mu myaka yashize yatangiye gahunda yo kuvugurura ibijyanye n'umutekano. Impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu zavuze ko ihohotera rikorwa na polisi ryasubije inyuma ibyagezweho na demokarasi kuva ingoma y'igitugu ya Perezida Zine El Abidine Ben Ali ihiritswe mu myaka 10 ishize. Urakoze Eugenie. Kenneth Kaunda yahoze ari perezida wa Zambia ari mu bitaro vya gisirikare ku mugwa mukuru Lusaka ariko avurirwa indwara itatangajwe. Eugenie Mukankusi abandanye inkuru. Ibiro bya Kaunda uyu munsi kuwa mbere nibyo byatangaje ko hamaze iminsi yumva atameze neza kandi ko yinjijwe ibitaro bya Maina Soko Medical Center biri i Lusaka. Kaunda w'imyaka 97 y'amavuko yayoboye Zambia kuva mu 1964 ubwo iki gihugu cyo mu majyepfo y'Afurika cyahabwaga ubwigenge n'Ubwongereza ageza mu mwaka 1991. Ni umwe mu ntwari nke zikiriho z'abahuje ibihugu ku mugabane wa Afurika. Muri iryo tangazo, Rodrigue Ngolo umufasha we wo mu biro yagize ati nyakubahwa Dr Kaunda arasaba abanyazambiya bose n'umuryango mpuzamahanga kumusabira mu gihe itsinda ry'abaganga ririmo gukora ibishoboka byose kugira ngo akire uburwayi. Tugushimire Eugenie. Abakuru b'ibihugu vy'ishirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu vyo mu buraruko bw'ibahari Atlantique OTAN bahuriye i Bruxelles mu Bubirigi barihweza umugambi mushasha bazogenderako mu myaka iri imbere. Ibindi na Thomas Kamirindi. Umugambi OTAN ikoresha muri iki gihe wemejwe mu 2010. Nyuma y'imyaka irenga 10 umaze, ibibazo byari byugarije umuryango icyo gihe ubu byarahindutse. Nk'uko umunyamabanga mukuru wa OTAN Jens Stoltenberg abisobanura, ntaho Ubushinwa bugaragaramo na hato. Umubano w'Uburusiya ntukiri kimwe no mu 2010 ugeze ahantu habi cyane bwa mbere mu mateka ya nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Umugambi wo mu 2010 wemejwe kandi ibitero bikorerwa ku ikoranabuhanga cyber attack mu Gifaransa bitarabaho. Ikibazo cy'imihindukire y'ibihe cyari kitarakara cyane nk'ubu. Umugambi mushya rero uteganya guhangana n'izi ngorane zose, ariko by'umwihariko Jens Stoltenberg na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden bashimangira ko Ubushinwa n'Uburusiya ari bo bibazo bya mbere bihangayikishije OTAN muri iki gihe. Muri iyi nama ya mbere agiyemo ari umukuru w'igihugu, Perezida Biden ategerejweho guhumuriza abagenzi be bandi 29 bari kumwe muri OTAN. Uwo yasimbuye Donald Trump yari yarabahungabanyije, buri gihe ababwira ko ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika yonyine yikoreye umutwaro wose. Yahoraga baza impamvu byaba ngombwa gukurikiza ingingo ya 5 y'amasezerano ya OTAN ivuga ko iyo umunyamuryango umwe atewe bose baba batewe. Bisobanuye ko bose rero bagomba kujya kurwana barwanirira utewe. Perezida Biden yatangaje ku mugaragaro ati twumvikane neza, OTAN ifitiye runini inyungu zacu. Ayo yari amwe mu makuru avuga hirya no hino ku isi. Muriko mubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika isamiraniye Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini.
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyatangurire mu Burundi. Leta y'u Burundi yatangaje uno munsi ingingo nshasha zijanye n'umugera wa corona. Ikiringo c'imisi ine umuntu avuye hanze yamara asuzumwa cakuweho nk'uko vyatangajwe mu kiganiro abagize umugwi wo kurwanya COVID-19 bahaye itangazamakuru. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda. Ingenzi ziza mu Burundi ziciye ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye ntizosubira gushikira mu mahoteli yatorokanijwe na leta mu kurindira ibipimo bigaragaza ko banduye COVID-19. Mu kiganiro cahawe abamenyesha makuru, muganga Jean Baptiste Nzorironkankuze, umunyamabanga ntayegayizwa mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu, yasiguye ko abantu binjira mu Burundi naho bazoba bapimwe bakabasangana umugera w'ico kiza barashobora gushikira mu miryango yabo. Aramenyesha abo bose bashika ku kibuga c'indege ca Bujumbura bagiye kuzoshika, hanyuma bace bafatwa igipimo, hanyuma bace babandanya aho bobo bihitiyemwo. Hariho uzohitamwo kuja kwa wenyene muhira canke mw'ihoteli yihitiyemwo wenyene, azoshika ku kibuga c'indege bamufate igipimo, eka mbere inyishu azoca zironswa mu masaha 28 zikaba zizomushikira ku buhinga bwa none hazoba ari hose twita email. Hanyuma uwo azoba yabaye ari positif tubatumirira yuko bakibona izo nyishu bazoca bagenda mu kibanza categuwe arico Bonakey, ariho bazoca baronkera imiti, bace baronkeraho n'izindi mpanuro bijanye. Iyo ngingo rero yafashwe n'umugwi w'igihugu ujejwe kugwanya ikiza ca COVID-19 yakiriwe neza na bamwe mu Barundi, na cane cane abasanzwe bafata ingendo. Bamenyesha ko imiryango izohungukira vyinshi. Je ndiko ndaraba ku vyerekeye ikorwa rya karantene mu Burundi, uburyo ndavyakiriye neza, kubera twe dufise nk'ikibazo ugasanga nk'umuntu akabura ingene arungika ibintu ngaho iwacu i Burundi, ugasanga niyo abizanye avuga ngo bimaze igihe vyaratevye, ugasanga kikabizimbako. Nibaza yuko bigiye kugenda neza, ibintu bica bidufasha bikazimbuka. Kuyeho hanze washikira mu hoteli amahera nayo agaca umurengera, ugasanga amahera yose wazanye ureye mu hoteli. Rero iyo ngingo je ndayikengurutse cyane. Mu bisanzwe tugerageje kuraba nk'abantu basanzwe bikorera utwabo, iyi ngingo kwa kweri jitworohereza, kuko iyo ngingo ni nziza cyane, bica bidufasha ko natwe tubandanya twikorera imirimo yacu ya misi yose, na cyane cyane abategura kujabuka n'abandi kandi basanzwe bajabuka biraborohera ku mwanya no mu buryo basanzwe bakoresha. Turashima cyane. Kome Konakuze, umushakashatsi mu ngwara zandukira mu bihugu biri munsi y'ubugaragwa bwa Sahara, amenyesha ko iyo ngingo ishobora kugira inkurikizi mbi, kuko muri kino gihe hariko haribonekeza ihindagurika ry'uwo mugera wa corona. Ico tuzi nuko ibihugu byose byo ku isi, no kuvuga iyo abantu bavuye cane mu bihugu nk'Uburundi canke ibihugu batazi neza ko bipima ngo bikurikize amategeko y'ishirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu, baraheza mbere bakanabimira ntibaze muri ico gihugu. Ngira ngo biragaragara, bagenda muhora muvyumva, bagenda bavuga bati ibihugu binaka n'indege ntizigenda zahagaritswe kubera banka y'ubwo bwandu buguma bukwiragirana, cane ubu bwandu bushasha iyo virusi yagiye yihindagura, kuko ni ubwandu bwandura n'ingoga. Kandi mukabona yuko ubu ibihugu twari tuzi yuko bitari vyiziziwe n'iyo ngwara biriko bitera bija mu bitigiri vy'umurengera, n'abafaka babenshi. Ngira ngo murabibona no ngaho hafi sikure mu Bugande. Muganga Jean Baptiste Nzorironkankuze yamenyesheje ko mu mugwi wo kwirinda COVID-19 bafashe umwanya wo guhanahana ivyumviro kumugera mushasha wa corona uvuga mu bihugu nk'Ubuhindi. Baciye hirya no hino ikibazo kijanye n'umugera mushasha utamenyerewe wa coronavirus. Bari uwo mugwi babonye yuko ari kibazo kizobandanya gikurikiranirwa hafi, n'ivyaba ngombwa leta izoheza ifate ingingo zibereye. Uyu muganga yanamenyesheje kandi ko imbibe zihuza Burundi na Tanzania Mugina na Kobero zuguruwe, ariko abahaca bazobanza gukorerwa ibipimo vyihuta nk'uko bikorwa ku mupaka wa Gatumba. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Urakoze Desire kuri iyo nkuru. Tukiri mu Burundi kandi abantu batatu barishwa, abandi bashika kuri 200 barafatwa kumvo z'amatohoza mu ntara za Cibitoke na Muramvya mu mpera z'indwi iheze. Amatohoza yatanguye ariko abakoze ubwo bwicanyi ntibaramenyekana.
inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda. Kuri uyu wa Mungu muri komine Rugombo intara ya Cibitoke iri mu burengero bw'u Burundi abantu bataramenyekana barisha umutama w'imyaka 69. Ubu n'umubanyi wiwe yaganiriye n'ijwi rya Amerika. Umutama twari tubanye neza cyane, ndibaza mu bantu benshi nta numwe yanka, twari tuzi imbere ko atanu umuntu yamugirira nabi kuko ntawe yavugisha, yari afite ubwiza gusa umutima no ku mubiri gusa, nta n'utuzi icyo bamuhoye bamurenganye. Twaguye mu gahundwa ahubwo byadutangaje ukuntu yarenganye kandi atakibi yakorera abantu. Nta karengane ntacyo ntabumenye icyo yazize, ko nta n'amafaranga yari afite ngo tuvuge ngo baje kumusangura amafaranga, nta n'ibitungo yari afite mu ngo tuvuge ngo bamugirije ibitungwa, nta n'itunga yari afite ryo gutuma yopfa. Twasabe ko ayo matohoza wakoze yogera icyavamo, kumbura inkozi z'ikibi zabikoze zikamenyekana. Umukuru w'umutumba nyakwigendera yahora bako aremeza ko muri iyi minsi hasubiye kwaduka ubwicanyi bukorwa n'abantu bitwaje ibigwanisho muri ico gice. Uwo ajeje intwaro avuga ko amatohoza yatanguye kugira abakozi bara bamenyekane. Twaciye tumenyesha abadukura mu nzego mu ntwaro, turamenyesha mu gipolisi no mu nyamiramabi, hama kugera ubu abaopeje bamaze gushika bakoze amatohoza, hama bamaze kugenda bashobora uburenganzira bw'uko twohava tukamushingura uwo muntu. Mu by'ukuri ntabwo twashoboye kubamenya kubera ko twasanze bamaze kugenda, niko umusigwa we yatubariye, kubera ko twari dusanzwe dufise hariho ibimenyetso by'ubugizi bwa nabi bw'ubusuma. Icyo tugiye gukora nuko tugiye gutunganya inama kugira ngo duhamagarire abenegihugu kwicungera no kwirarira, gukomeza umutekano no kuraba ingene twotuza abagizi ba nabi. Icyo twasaba ubutungane nuko bodufasha amatohoza yimbitse kugira ngo turabe ko izi nkozi z'ikibi zomenyekana. Muri iyo ntara nyene muri komine Mugwi kuri uyu w'Imana haratowe ikiziga c'umugabo yari yanyurujwe ku ndwi iheze muri zone Buhindo. Ubwicanyi nk'ubwo buribonekeza no mu ntara ya Muramvya nko muri komine Bukeye hagati na hagati mu gihugu. Inkuru ijwi rya Amerika ryaronse rihawe n'abanyagihugu zemeza ko umwigeme w'umuyabaga yishwe atemaguwe n'abantu bataramenyekana kuri uyu wa Mungu nyene ku mugwa mukuru w'iyo komine. Ayo makomine yose yabereye mu bwicanyi afatanye n'ishamba cimeza rya Kibira. Bamwe mu banyagihugu bahegereye bemeza ko muri iryo shamba hari abantu bitwaje ibigwanisho batembera mw'ijoro, bakikeka ko aribo bakora iryo bara. Igipolisi cabwiye itangazamakuru i Bujumbura ko camaze guta muri yompi abantu barenga 200 mu bafashwe, harimo abajejwe intwaro ku mitumba bagirizwa ko bo bakorana nabo bagwanye bari muri iryo shamba cimeza rya Kibira. Igipolisi cita imigwi y'abasuma n'inkozi z'ikibi. Kubw'amashami yigenga nka SOS Torture rikunze kwegeranya ibiharuro by'abantu bicwa muri ubwo buryo, yemeza ko ubwicanyi bwasubiye gufata umurindi munini kuva mu kwezi guheze. Eme Kwizera ajejwe gutunganya ibikorwa no gutanga amakuru muri SOS Torture rikorera hanze y'igihugu, yaganiriye n'ijwi rya Amerika. Kuva mu ntango z'ukwezi kwa gatanu abantu 60 baragandaguwe, bamwe bahitanywe n'ibitero byakorewe abanyagihugu hirya no hino mu gihugu, abandi bashika kuri 24 batogwa ibiziga cyane cyane ku nkengera z'Ikibira mu ntara ya Cibitoke. Duhagaritse umutima bikomeye n'ubwo bwicanyi buguma bwiyongera. Biragoye cyane kumenya abangamiwe kurusha abandi, cyane cyane ko hamaze iminsi haba ibitero bikorerwa ahantu hakoraniye abantu benshi, nko ku bituro by'amabisi, mu modoka zitwaye abantu, canke abantu bagatogwa ibiziga mu bibanza bitandukanye. Benshi muri bo bavuga atamatohoza akozwe yo kumenya imyidondoro yabo, abandi nabo ugasanga ni abicwa bazira ivyumviro byabo, na cyane cyane abafatwa ko batavugwamo n'ubutegetsi buhari. Ibigwanisho byakwirakwijwe ku rwaruka rwegamiye umugambi uri ku butegetsi imbonerakure, navyo bikabandanya gusasika inganda. Twebwe turasaba amatohoza yigenga igihe cyose habaye ubwicanyi ubwo ari bwo bwose, ababukoze bagahanwa tankunzi kugira ngo ntihagume hasasikwa indava ubwicanyi. Tukanahamagarira inzego z'inyamiramabi gukora ibikorwa by'amatohoza badahonyanga uburenganzira bwa muntu, bakubahiriza amategeko, bakirinda gufatira mu kivunga mu gufata abantu bafatiye ku vyiyumviro vyabo vya politiki. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ico leta y'u Burundi bivuga ko. Umuvugizi wa leta Prosper Ntawugwamiye ntaco yashimye ko twishura. Umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye nawe yatwishuye ku butumwa bwanditse kuri telefone ati ijwi rya Amerika ryarahagaritswe mu Burundi, nta makuru turekuriwe kuriha. Pierre Claver nkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika. Mu Rwanda abanyeshure biga mu mashure y'imyuga
n'ubumenyi ngiro batanguye ibizamini vya leta vyo gushira mu ngiro ivyo bize. Ibizamini bizomara indwi zitatu. Mugenzi wacu Etienne Karekezi amaze kubaza umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'igenzura mu mashure Bernard Bahati uko umunsi wa mbere wari wifashe. Nk'uko bigarutseho uyu munsi twatangije ibizamini ngiro, ni ukuvuga ni ibizamini by'abanyeshuri biga mu mashuri y'ubumenyi ngiro. Ni kimwe mu gice cy'ibizamini abarangiza umwaka wa gatanu muri icyo cyiciro bakora. Mu by'ukuri nta kidasanzwe cyadutunguye kubera ko imyiteguro yari imaze iminsi ikorwa neza. Abanyeshuri kuva aho basubiriye ku ishuri abarimu babo barabafashije barihuta igihe bari baratakaje mu gihe bari muhira kubera covid, bakora uko bashoboye barabafasha. Mwe ubwanya aho mwigereye se mwabonye abanyeshuri biteguye bihagije? Nari kumwe na nyakubahwa minisitiri ushinzwe amashuri y'ubumenyingiro na ikoranabuhanga, niwe watangije ibizamini ku mugaragaro. Aho twari rero rwose nta kibazo gihari, twigeze tubona abanyeshuri bariteguye barishimye kandi biteguye kwerekana ibyo bize. Uretse naho kandi n'andi mashuri twabashije kugeramo muri iyi minsi ishize ubwo twarebaga ko bitegura, twabonaga ari abanyeshuri ari abarimu biteguye rwose, nta kibazo kidasanzwe bahabonye. Icyo navuga ni uko nyuma ya COVID-19 hashobora kuba hari byinshi byahindutse mu bijyanye n'uburezi n'uburyo abanyeshuri bitegura, cyane ko hari benshi bagiye babangamirwa n'iyi ndwara. Mwe icyo mwumva mwiteze mugereje n'imyaka yashize ni iki kuri ibizamini? COVID-19 ni icyorezo cyaje kibasiye isi, gihungabanya ubuzima bw'isi yose mu mpande zose, haba ubukungu haba uburezi nabwo ntabwo covid yaburereye, kuko muribuka ko byabaye ngombwa ko abanyeshuri basubira mu rugo kwiga birahagarara. Ariko nk'uko nabikomojeho na mbere, nyuma aho abanyeshuri basubiriye ku ishuri abarimu bagerageje kubafasha kugira ngo porogaramu yari ihari bayige neza kandi bihute. Ntabwo nyine twavuga wenda ko byose byagenda neza ijana nk'uko wenda covid yari itahabayeho, ariko turizera ko umusaruro uzavamo kubera ko babonye igihe cyo gufashwa. Abarimu babo babigisha akagerageza kugira umwete bihuta, ku buryo nubwo bahagaze, nubwo kuko nabivuze wenda bitaba byiza ijana ku ijana wenda iyo babikora covid itarabayeho, ariko twiteze ko bizagenda neza kandi ko n'abanyeshuri bazakora neza. Inama cyangwa se ni inama nabasaba ko mwagira abanyeshuri bitegura ndetse n'ababyeyi babo, ni iyihe mwabagezaho? Inama ni uko twasaba abanyeshuri gutuza bagakora ibizamini neza. Ni ibizamini bagiye gukora mu bihe bitanoroshye, ko bigira cyahari. Icyo twabasaba cya mbere ni uko muri disipline basanganywe igihe cy'ibizamini, ko amabwiriza yo kwirinda covid yari asanzwe hari n'ubundi ari ku mashuri bayakomeza. Hanyuma ikindi ni uko kubera ko nyine abantu babashije kubafasha, turabasangira kwerekana ibyo bize, bakerekana ubumenyingiro ibyo bashoboye, dore ko ubu bizamini byabo rwose biba bireba icyo umuntu ashoboye. Hanyuma ikindi ababyeyi bo no kubasaba kuguma gufasha abanyeshuri, ndetse babaga hafi bikarushaho kongerwa, kuko mu gihe cy'ibizamini umunyeshuri abakeneye ubufasha, abakeneye ko nagera mu rugo bakeneye gusubiramo amasomo bagiye babimufashamo twese hamwe. Muri Tanzania abakobwa b'abarundikazi bari munsi y'imyaka 17 bahungiye mu ikambi ya Nyarugusu bavuga ko bahatirwa n'abavyeyi babo kurondera abagabo bakiri bato. Abandi bakavuga ko bafatwa ku nguvu iyo bagiye hanze y'ikambi. Inkuru y'idonido Inyarugusu na James Joven. Ibibazo bihambariye abigeme bari munsi y'imyaka 17 nko gufatwa ku nguvu, kurongorwa utarakwiza imyaka, hamwe n'ibindi bitandukanye mu nkambi ya Nyarugusu. Cyane cyane biri kubataye amashure, abaja gusenya bagafatirwa mu ishamba, hamwe n'abatuye mu miryango ya ntahonikora. Indero mbi, umwidegemvye no kutumvikana n'abavyeyi navyo ni bimwe mu mpamvu zituma abari munsi y'imyaka 17
bajya kurongorwa batarakwiza imyaka bigatuma badashikira akazoza kabo keza. Bamwe mu abana bari munsi y'imyaka 17 bahaye ikiganiro Ijwi ry'Amerika bemeza yuko gufatwa ku nguvu no kurongorwa batarakwiza imyaka ari kibazo kibahambariye cyane, kubera hari na bamwe mu bavyeyi bemera abana babo ko barongorwa kugira bironkera amafaranga. Ubuzima bw'umwigeme ngaha mu ikambi ntibumeze neza kuko turahura n'ingorane zitandukanye, imfashanyo ntizironka bikwiye, bamwe barafatwa ku nguvu abandi bagaheba amashuri bivanye n'ingorane baba bahuye nazo, ugasanga nko kw'ishuri umuhungu ntibamufata kumwe n'umukobwa. Izo nizo ngorane duhura nazo, kandi benshi biriho kubera abanyeshuri benshi baraheba bakaja mu bisagara kugira baze kurondera nk'ibintu bigezweho, kubera usanga nk'abavyeyi bataronka amahera yo kubibagurira aca yemera kuja mu gisagara kugira bironke. Hari igihe umwigeme nyene usanga iyo agiye nko guhiga nk'inka ugasanga nyene ahuye n'ikibazo usanga amufashe ku nguvu, canke nyene mutavyumvikanye ugasanga nyene baramukoreye vya furambi nyene. Nico kibazo nyene dufise. Izindi ngorane duhura twebwe abigeme, hariho abagenda mu nkambi za kure bagatwara amada batari biteze, bakagenda nk'ubu bavyaye abana batagira base, ugasanga abavyeyi babateye ingorane. Abo bigeme bemeje yuko hari abavyeyi baturubika cyane abana babo bagashaka yuko nabo baja gusuma, kandi bamenya yuko atabuzi bafite bakora. Ico naco ni kimwe mu bibazo bituma bamwe muri abo bigeme baja gushaka abagabo kugira baronke amafaranga. Hariho abavyeyi barongoza abigeme ku nguvu, bakaba babona iwabo yabo bahungu ko bafise amafaranga, bakabarongoza ku nguvu, bakababwira ati nimugende murongogwe. Bene baba bigombera amafaranga bakahiba amashure, bene bakaba bigombera amahera nyene, bakaca barongogwa ku nguvu ko nyene. Bamaze kugenda urumva umukobwa ko abatavyazi, urumva akabarongoye ku nguvu ya nyina wiwe, nawe atagomba kurongogwa, atagomba guheba ishure. Umwe mu bavyeyi bahaye ikiganiro Ijwi ry'Amerika yavuze yuko kimwe mu bibazo bituma abana benshi barongorwa batarakwiza imyaka nuko mu nkambi hari indero nke bivanye nuko babayeho, hamwe no mwidegemvyo mwinshi uri mu bana. Je novuga nti muri rusangi mu ikambi kweri usanga indero ari nke bivanye nuko tubayeho, utusanga indero atari nziza. Abana baratwara inda z'ibitwarire, abana baraheba ishure ugasanga bagiye kwabigwa, hariho ababigwa bataragera bivanye n'ubuzima bwabo. Yasavye amashirahamwe yitaho uburezi bw'abana mu nkambi guharanira uburenganzira bwabo no kwitaho abo bana gusumba kugira izo ngorane zibahambariye zishobore kugabanuka, cibure zihere gose mu nkambi ya Nyarugusu. Rero ayo mashirahamwe akwiye kwitaho gusumba akitaho abana bacu. Twosaba nk'ikigo ca IRC naco mu gihe abana bafise ibibazo bakakwirikirana neza bikwiye, atari uko natwe dushobora gutanga raporo ugasanga kumbi iyo raporo icikiye mu nzira ntishobore gushika kure. Nk'ubu dufate akarorero, hariho abana b'imfuvyi. Abo bana b'imfuvyi iyo dutanze raporo tuti umwana yagize uko, hari n'umwana aheruka gutakara, nukuri bagerageze biteho amaraporo dutanga nabo bayakurereko kugira ngo umwana akwirikiranwe vyiza. Mu bitigiri bitangwa n'ishirahamwe ryitaho uburezi bw'abana bari munsi y'imyaka 17 mu nkambi ya Nyarugusu Plan International, biboneka yuko ibice 76 kwijana by'abatuye muri iyo nkambi n'abakenyezi hamwe n'abana, ibice 54 n'abari munsi y'imyaka 17. Iryo shirahamwe rishoboye gufasha abagera ku bice 28. Benshi mu abadafashwa nibo usanga bahambariwe n'ivyo bibazo. Buri mwaka abarenga 50 barasama inda batiteze, bikonona akazoza kabo keza. Abarenga 65 nabo baratoroka inkambi kuja gushaka ubuzima mu bindi bisagara mu gihugu ca Tanzania. Kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu ntara Kigoma mu gihugu ca Tanzania, James Jovini ku bw'Ijwi ry'Amerika.